Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu no mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ku biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi bisata bitandukanye. Ingorane z'ibitoro, hakaba hari ibinyoma, ukudahuriza kubivugwa, ibihushane n'ukurazirana vyose birinjiranamwo. Ese haremerwa nde canke hemerwa iki? Ni mu gihe haheze amezi 43 Uburundi buri mu ngorane zifatiye ku bitoro. Muri aya mezi rero aheze izo ngorane zariyongereye gusumba, bituma abarundi baba mu ntara zo kumbibe no mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura baja kukigura mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo canke mu gihugu ca Tanzania, badashobora kuja mu Rwanda kuko hoho imbibe zugawe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi, umushikiranganje wa mbere, abashikiranganje w'ikigega ca leta no amasoko ntanganguvu n'urongoye inama nshinga amateka, bose bafise insiguro zitandukanye kuri ubwo bukene bw'igitoro mbere zihushanye. Mu majambo y'izo ndongozi baravuguruzanya, abandi bagahitamwo kubesha canke kurazirana gusa. Nivyo tugiye kugaruka ko aho yose rero ndagwaye kaze murano makuru. Mwe mudukurikirana muherereye mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko no mu burengero, mu bisagara bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu gisagara ca Bujumbura, abadukurikirana bari hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabahe kaze murano makuru. Kugenekerezo ya 14 ruheshi guheze, umushikiranganje w'u Burundi ajejwe ikigega ca leta yari yatumwe ko n'inama nshinga amateka y'igihugu. Abashingo mateka uwo munsi bariko biga integuro y'itegeko rishiraho amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2024 umwaka w'2025. Bamwe muri abo bashinga amateka bari biyamirije iminsi ibiri imbere yaho, igihe urongoye senari yubahirizwa amatungo ya leta yari yagiye gusigura imyihwezo y'ibiro vyiwe, ingorane zanze igihugu c'u Burundi cyane cyane ibura ry'igitoro. Umwe muri abo akaba yarasavye bagenzi be kutabaza ibibazo vyinshi kuko hariho abataha n'amaguru. Umushinga amateka Audace Niyonzima we yasiguye ko ikena Murantungi. Umushikiranganje Audace Niyonzima we yasiguye ko ikena ry'amafaranga y'agaciro ariyo mvo nyamukuru y'ubwo bukene bw'ibitoro. Ati ingorane nyamukuru nuko dukura hanze y'igihugu ibitoro, turi amafaranga y'agaciro nayo bo kandi akaba adakwiye. Niko vyemejwe na Audace Niyonzima, akagiriza bamwe kuvyiyobagiza. Hakazaho kandi ukurazirana n'ibinyoma vya Daniel Gerase Ndabirabe. Kuri uwo munsi nyene umukuru w'inama nshinga amateka yarabeshe cyane kubijanye n'ingorane z'ibitoro. Uti mwagarutse ku kibazo c'igitoro, ariko ndababaze abo bantu banyegeza ibitoro aho umuntu ashobora gufatanwa maritiri 5,000 3,000 vy'ibitoro, kuki umuntu akora uko? Ngo noneho mugaca muvuga ko ibitoro bikenye kandi muri mwebwe hari ababinyegeje mu mazu yabo canke abagenzi banyu babinyegeza, ariko nti muvuge na kimwe, kandi bagaca badandaza ico gitoro ku biciro vy'umurengera, kandi mugaca mwitangaza nk'uko bikorwa n'abakoroni. Abo bakoroni badushirako amahana tugumiza mu bukene, bagaca baza kudutwenga bavuga ko ibihugu vya Afrika bitazokwigera bitera imbere kandi bariko baratunyaga. Niko Daniel Gerase yavuganye ishavu. Aha Daniel Gerase Ndabirabe we akaba yaratanze icifuzo cy'uko hogarukanwa igihano cyo gupfa. Uti nimukore nk'abakoroni, abantu banyegeza ibitoro kugira ngo abanyagihugu bagumuke, ariko genda muri abo bunyene hari amakamyo ariko arinjiza ibitoro. None ivyo bitoro bija hehe? Tuzosaba leta igarukana igihano cyo gupfa ku muntu wese afashwe ariko ari ibigitoro, kuko bigaruka gukenesha igihugu n'abanyagihugu muvuga. Azoce rero yicirwa aho nyene, kumbure ingorane zizoza zitora umuti buke buke. Uko niko Daniel Gerase Ndabirabe yashimangiye. We kuri iki kibazo kirabana n'ikena ry'ibitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi ntiyagarukiye ngaho, kuko u Rwanda rwamarurwa mu mporera ibihe vyose. Kubwa Daniel Gerase Ndabirabe hari abakozi ba leta birya umushatsi bakamara amajoro yose bakora kugira ngo ibitoro biboneke. Arababazwa kandi nuko ngo hari mu bantu baje kugurisha ibitoro vy'u Burundi mu gihugu c'u Rwanda. Uti n'abarundi bahari baje mu mahanga kuvuga bati nimuhe ibitoro Burundi, Burundi ntiburiha.
kuki mutabiyamiriza? Leta niyo itanga amafaranga y'agaciro yo kuzana ibitoro, ariko hari abaca babinyegeza kugira ngo baje kubigurisha mu gihugu cy'u Rwanda. Niko bagirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Abwira abashinga amateka biyamirije amatagisi y'urutavana ko n'ubukene bukwiye mu gihugu cyose, Ndabirabe yavuze ko yifuza ko bacibwa intoke. Ati mushaka iki? Muri mwebwe ntabadandaza amafaranga y'agaciro canke bagenzi banyu, ariko murakuga nta mafaranga y'agaciro ariho, igihugu nta mafaranga y'agaciro gifise. Ni gute mushobora kubaka ayo mazu meza tubona? Si amafaranga y'agaciro munyegeza kandi muranka kuyashira muri BRB. Mwategetswe gucibwa intoke mukoresha mu guhindura ayo mafaranga y'agaciro mu gihe igihugu n'abanyagihugu bari mu bukene. Niko yavuganye agashavu nanone, akifuza ko abahungabanya ubutunzi bw'igihugu bamanikwa ku giti. Umukuru kandi w'inama nshingamateka ntagarukira ngaho kuko yivuguruza agatanga n'ibiharuro bitabaho. Uti ku bwa kera ubukene bw'ibitoro ubutumwa ku ruhande rumwe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi bikava kubwiwe ku bishoka bike hanze y'igihugu no kudatunganya neza ubutunzi buke dufise. Ariko arivuguruza akemeza ko abarundi baguze amamodokari menshi, amapikipiki n'amatukutuku, akagiriza bamwe mu bo bakorana kubuza amashiramwe y'ibitoro kubiha Uburundi butariha. Mu mezi 6 gusa ya mbere y'uyu mwaka abarundi baguze amamodokari ng'ibihumbi 2739, amapikipiki 5575, amamashini yatsa umuyaga nkuba 900, amamashini aduza amazi 10,287. Utudufatiye ngaho rero muca mwumva ko ivyumba binywa ibitoro vyongereye. Niko yatangaje mu gihe yari mu gikorane cyo kwingina imyaka 4 ari ku butegetsi muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro hagati mu Burundi mu mpera z'ukwezi kwa Ruheshi guheze. Yarongeye kati kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika ubu Uburundi bwazanye imiduga 33,168, amapikipiki 40,922 n'amamashini 7,788. Yatsumiyaga nkuba amamashini aduza amazi 16,638. Agatuka satani n'abarundi batakaza ukwizera n'ingoga. Umukuru w'igihugu ntiyatanze aho yakuye ivyo biharuro. Bamwe bati hari abakozi ba leta b'abansi. Kubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari abakozi ba leta bakuru baje hanze y'igihugu kubwira amashiramwe y'ibitoro kudaha igitoro Burundi, bagasigura ko Uburundi butariha. Kubwiwe babikora mu ntumbero yo kugumura abanyagihugu ngo bagumukane inzego. Ariko abo bantu ngo narabababariye kuko nibikoresho vya satani, niko yamenyesheje. Ifaranga ry'u Burundi ririko rirata agaciro rigereranijwe n'idolari. Mu Burundi ibidandazwa bikurwa hanze y'igihugu birangurwa mu madolari y'abanyamerika. Valens Ndayishimiye yaremereye Mwaro mu nyigisho yari karatanga ataka novela zifise ko amafaranga y'igihugu ciwe adahengeshanya guca agaciro ku idolari. Uti none turangura mu mafaranga yacu canke ifaranga ry'u Burundi ryo barigura amafaranga y'agaciro? Niko yabajije imbere y'abantu isinzi bari baje muri ico gikorane bagizwe hanini n'abarimyi n'abandi bamwe bategetswe kujayo. Nubwo biruko kandi hari haiza amezi make, Ndayishimiye ubwiwe yari yemeye ko amafaranga y'u Burundi ataco arondera ku madolari ikoreshwa mu bihugu vya mbere bitunze. Uti ivoka rimwe rigugwa amafaranga 100 Nyabihanga mu ntara ya Mwaro hagati mu gihugu, rikaba rigugwa amadolari 5 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uti none ntiwumva ko amafaranga 100 y'amarundi afise agaciro k'amadolari 5 y'abanyamerika? Ntibabahende. Niko yaharuye ku munsi hahimbazwa umunsi wahariwe umukenyezi wa CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi ku igenekerezo 16 Ntwarante uyu mwaka wa 2024 ku mugwa mukuru wa politike i Gitega. Hari kandi abavuga ku binyoma vy'umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca bataziranda kugarika. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Nderakobuca bataziranda kugarika kubwabona ko buri rugo rw'u Burundi ngo rufise ingendeshwa zitatu. Ngakamuntu ushobora gutera abarundi naka. Leta reka iyo nyifato yuko buri mwana ategerezwa kugira imodokari nyene urugo akagira iyindi cyo kimwe
na mukiwe. Uko ivyo vyose vyiyongera rero niko abasaba ibitoro biyongera, niko vyamenyeshejwe na Nderakobuca mu kiganiro abagize leta y'u Burundi bakoranye n'abamenyesha makuru kwigenekerezo ya 28 ruheshi guheze imakamba mu manuko bw'igihugu. Nubwo biruko kandi kwigenekerezo ya 25 ndamukiza uyu mwaka wa 2024 Gervais Nderakobuca yari yemeje ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro ariyo mvo nyamukuru ituma hari bazo bihanze igihugu cy'u Burundi. Yariko asigura abashinga amateka imvo zituma haba ubukene bw'ibinyobwa vya Brarudi ingoro ritagikora ibinyobwa kubera ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Uti turiko turaraba uko tora umuti ariko nukuraba icoza imbere y'ibindi. Ese twoshobora gutanga amafaranga twoguza ifumbire tukayaha Brarudubu? Niko Nderakobuca yashimangiye akemeza ko leta atanyisha ifise ku ngorane zihanze igihugu, akanemeza ko ibihano vyo mu mwaka wa 2016 vyakurikiye ikindi kiringo c'umwisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Kubwiwe ivyo bihano vyataye igihugu mu manga inyuma y'umwaka wa 2020 kuko hagati y'umwaka wa 2015 ndetse n'umwaka wa 2020 twari tugifise dukeyi turi mu bubiko. Benshi bagahita kandi bagaruka ku majambo yatangajwe n'umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu ariwe Ibrahim Uwizeye, nawe bavuga ko yakoresheje ububeshi budasanzwe. Umushikiranganje w'u Burundi ajejwe amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye we asa n'utakivuga ku bukene bw'ibitoro kuva mu ntango z'uyu mwaka. Ariko muri imyaka ibiri heze yari yagumye yemerera abarundi bakenera ibitoro ko azobibaha bikwiye mu bigega vya leta ku kivuko ca Dar es Salaam muri Tanzania. Bivuga ko yoba akingira umukuru w'igihugu. Iyo mvuga kuri y'umushikiranganje kubwo umukuru w'igihugu ntaja kure y'amakanda ngo yasebuja n'ubu. Uti abarundi bategezwe gutahura ko amamodokari azanwa mu Burundi yabaye menshi kuva mu mwaka wa 2020 kandi ko n'ibikoresho bisaba umuyaga nkuba vyarwiriye cyane. Niko vyatangajwe na Ibrahim Uwizeye mu kiganiro cabereye imakamba, ariko adatanze ibitigiri nka sebuja. Yaranemeye kandi ko hashoka ibintu bike kandi ko hari ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi. Cyo kimwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca. Umushikiranganje ajejwe amasoko ntanganguvu yagirije amakosa abafasha Burundi batagitanga amafaranga agenewe gufasha mu vyo leta ikoresha mu gihe ibitoro bikenewe vyongereye haraheze imyaka itari mike. Ese ho kwemerwa nde? Amajambo abiri yanditswe na Willy Nyamitwe akorera Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia nk'userukira Burundi mu bumwe bwa Afrika, we yahoze ari umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru umwisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza kugira ngo agwanye abariko bayamiriza ikindi kiringo cyo mukuru w'igihugu ntiyigeze agira insiguro ubu. Hagati aho abarundi bahakwa gutera ubukene bw'ibitoro muri Kongo. Igihugu kibanye abafise amodokari n'abadereva bakura igitoro i Uvira mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo, igisagara gihana urubibe na Bujumbura. Ivyatumye igiciro ca essence kiduga. Litiro ya essence yavuye ku mafaranga 3500 ija ku mafaranga 8,000 y'amanyekongo kuva ku genekerezo ya 5 mu Kakaro. Ivyo rero vyatumye indongo za Kongo nazo zifata ingingo zo kubuza urudandazwe rw'ibitoro bijabuka biciye ku ruzi Rusizi rugabura Uburundi na Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Uburundi ntibwari bwigere bugira ibibazo nk'ivyo burimwo ubu. N'igihe bwafatirwa ibihano mu gihe c'intambara mu myaka za 90, niko bamwe mu bahinga mu vy'ubutunzi bavuga bo mu Burundi mu karere mpuzamakungu. Ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngarabizi gahunga gahitamwo kwihereza Imana. Nawe rero amakuru ariko aravugwa agezwe ko muri kano kanya aho uri hose ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhoza TV, Imana ibahezagira ibikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.